Muri kino gihe harabonetse icuma gifasha abapolisi kugenzura umuvuduko wo mwibarabara kubatwara ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu, ko ico cuma ari gishasha kikaba cashikiye gukora. Mbega abatwara ivyo vyuma boba barasiguriwe neza ingene bo kwigenza mu mabarabara? Mbega hoho iryo tegeko rigenga ivyo mu mabarabara rirategekanya abico cuma boha nka derogation kugira ngo ibikorwa vyabo dufatiye ku bikorwa bakora kugira ibikorwa vyabo ntibicerekwe. Aha twovuga nk'abatwara za rusehabaniha, abamenyesha amakuru n'iyindi migwi itandukanye. Abene gihugu barasiguriwe neza ivyo vyuma, abagendesha ivyo vyuma ari nabo barabwa cane navyo barabisiguriwe neza ivyavyo. Musanzwe muzi yuko bino vyuma vyaje hanini kubahiriza itegeko rigenga uruja n'uruza rwo mwibarabara. Iryo naryo rikaba ryagiyeho umwaka wa 2012, kandi abantu bose baronswa impusha zo kugendesha ivyo vyuma barigishwa bagasigurirwa ibijanye n'iryo tegeko. Mbere n'imbere yuko bitangura gukora ibi vyuma, ubushikiranganje bwarasubiye burigisha abene gihugu n'abagendesha ibi vyuma, buranabicisha mbere mu bimenyesha makuru vy'iwanyu n'amasanamu bwerekana ibijanye na bino vyuma. Inyigisho rero zikwiye zaratanzwe. Muti mbega bino vyuma biraba ivyo vy'umuvuduko cane cane, biraba imodoka zose, ingendeshwa zose, ntazo bocishirizamo. Mwatanze n'akarorero nk'izitwara abagwayi zija gutabara, mbere n'izoba zitwaye abamenyesha makuru nka mwebwe. Iyo ingendeshwa ziko zirunguruza mwibarabara zose zigendera ku mategeko amwe, ariko rero hariho ingendeshwa zimwe bivanye n'ivyo ziba zigiye gukora ayo mategeko atubahirizwa. Aho twovuga nk'izi ziba zitwaye abagwaye ziyaza rusehabaniha, twovuga kandi nk'izi modoka z'ubwoko bw'inyamiramabi canke izindi nzego zitabara ziba zigiye gutabara. Izo ziraheza zirashobora kurenga kuri ayo mategeko zikanyaruka, kuko ziba zigiye gukiza ibintu. Ntiyoza guhagara ngo arindire umuntu ariko aravirirana canke umuntu ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Izo rero zirafise n'ukungene zikoze, zirafise n'ibimenyetso vyerekana ko ari izo, ku buryo baca bazireka abajejwe kukurikirana amategeko yo mwibarabara. Usanga zifise nyinshi amatara manini yo hejuru zikagenda zirayatsa, kuko ziriko ziragenda ntizigenda zirayatsa buri mwanya. Iyo ziriko ziranyaruka zifise ico zigiye gukiza, niho ziheza gaca zaca ajya amatara yo hejuru, canke zikavuza ubwoko bw'ihoni. Hari ubwoko bw'ihoni zishobora kuvuza babwerekana ko ziriko ziranyaruka zigiye gutabara. Muri ico gihe baca bazireka zikarengana, ariko ziya mwavuze ziwanyu mwebwe bamesha amakuru ntizirimwo muri izo. Muti mbega ariko ndababajije gatoya kubamenyesha amakuru. Kubamenyesha amakuru uko zikoze ziya modoka nk'ivyo navuze, ivyo bimenyetso vyerekana ko ziba ziriko ziranyaruka gutabara, hari ico zigiye gukiza, nta biba biriko ku modoka z'abamesha amakuru. Nico gituma ntitwoshobora kuzimenya. Abajejwe kubahiriza amategeko ntaco boshobora gufatira ko ngo bayimenye, bamenye ko hari ikigiye gukiza kiriko kirihutirwa cane. Mubona ko bishobora gucereza ibikorwa, nk'ubu dufate ari imodoka itegerezwa gukurikira umukuru w'igihugu, imodoka ikurikira umuntu nk'uriya ijana n'izindi ziba zimureruye, muri ico gihe itera ibandanya. Naho bashobora gusaba uruhusha kugira ngo nk'ubwo ruhusha urumva barubahaye, mukaba mudafise ivyo bintu vyereka abari kwibarabara, vyereka abantu bose ko bategerezwa kuza barababisa. Urumva vyosaba ko muca murondera n'imodoka zifise ivyo bimenyetso kugira abantu bazimenye, n'abandi bagendera mwibarabara babone ko arizo ziheze zibabizi. Mu gihe rero bitameze gutyo, urumva yuko n'amategeko atoheza ngo abibarekurire.